radio BBC gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabahaye amahoro n'ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri wa gatatu itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2020. Urugero rwo kwiyongera ku butunzi bw'isi ngo ruzogabanuka kuruta uko byari vyitezwe muri uyu mwaka no mukurikira. Ibi nibivugwa n'ikigega mpuzamakungu FMI. Mu Burundi abagiye kuzoyobora inzego zivuye mu matora heruka baraye bemejwe n'inama nshingamateka barahiye muri ayo mabanga mashasha. Muraja kumva ico abihweza utuntu n'utundi babavuga ko mu Rwanda Kiriziya Gaturika izokomeza ingingo zo kwikingira coronavirus mu buryo bwihariye inyuma yo gukomoregwa gusubira gusomera mu imisa mu masengero. Misa ntizibe ku cyumweru gusa kugira ngo abantu bagire misa uko babyifuza. Tuzagerageza abashyingirwe kugira ngo ab'Imana yahamagaye tubaherekeze. Turaja no muri Tanzania ahavugwa ifatwa y'abatavuga rumwe na leta n'imfungwa y'ikinyamakuru cigenga mu gihe bitegurira amatora yo mu kwezi kw'icumi. Tubafitiye ndetse n'incamake y'amakuru y'inkino. Ibi byose mukaba muza kubikurikira inyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC muza gushikirizwa mu kanya na Ferenga kwayo. Samirana radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane. BBC gahuza miryango. Reka amakuru yacu tuyahere mu mahanga, aho ikigega mpuzamahanga cy'imari cyavuze yuko icyorezo cya coronavirus cyononnye ubukungu bw'isi kurusha uko bari babyiteze. FMI iravuga yuko imibare igaragara ubu ngubu ngo yerekana ko ubukungu bw'isi buzasubira inyumaho ibice 5% aho kuba 2% nk'uko byari byaragaragaye mu kwezi kwa kane. Icyegeranyo gishya cy'ikigega mpuzamahanga cy'imari kikavuga yuko ibyo bizatuma bahomba triliyoni 12 z'amadolari y'Amerika mu myaka 2 iri imbere. Bikavuga rero ko hari abantu benshi bazatakaza akazi. Abashingamateka bo muri Gabon batoye itegeko rikuraho guhana abantu bakorana imibonano mpuzabitsina babisangiye. Iri tegeko nirizemezwa rizatuma Gabon iba kimwe mu bihugu bike cyane byo muri Afrika yo munsi ya Sahara bikuyeho itegeko rihana abahuza ibitsina babisangiye. Ni inkuru ya Will Ross mugezwaho na Jacques Niyitegeka. Abadepite 48 bashyigikiye umushinga w'itegeko wemera ubutinganyi. Kimwe cya kabiri cyabo ngabo ntago bawutoye ndetse benshi bifashe. Mu mwaka ushize nto leta ya Gabon yashyizeho itegeko rihanisha igifungo cy'amezi 6 n'ihazabu abantu bahuje igitsina bafashwe bagirana imibonano mpuzabitsina. Impirimbanyi zivuga ko ibyo byatumye bene abo bantu barushaho kwihisha ndetse bakanahohoterwa. Kugira ngo iri tegeko riveho bizasaba ko umushinga w'itegeko watowe uyu munsi wemezwa na Sena ndetse na Perezida Ali Bongo. Mu gihugu benshi ntibabivugaho kimwe. Umwe mu badepite ushaka ko iryo tegeko ridahinduka yavuze ko abadepite batoye ko ubutinganyi bwemerwa n'amategeko bashigeshe imico n'imigenzo y'icyo gihugu. Fera Urakoze Jacques. Ibarura ry'amajwi y'ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Malawi rigaragaza ko bwana Peter Mutharika wari usanzwe ayoboye igihugu yatsinzwe mu matora yabaye ejo kwa kabiri. Abanyamakuru bariyo baravuga yuko abahataniye uwo mwanya bose bitwaye neza, ariko ko utavuga rumwe n'ubutegetsi Lazarus Chakwera yabonye amajwi menshi mu majyaruguru y'igihugu. Gusa umukuru w'akanama gashinzwe amatora Chifundo Kachele
yagabishije abanyamarawi kutumva undi muntu uwo ari we wese uza gutangaza ibyavuye mu matora keretse gusa ibitangazwa n'akanama ayoboye. Umva uko Dr Chifunda bivuga. Turasaba abo bireba bose kwifata no gutuza muri iki gihe hataboneka byinshi bikorwa mu rwego rw'igihugu rukusanya ibyavuye mu matora. Turasaba kandi dukomeje ko hatagira ugerageza gutangaza ibyavuye mu matora ibyo ari byo byose akoresheje uburyo ubwo ari bwo bwose bw'ikoranabuhanga. Ntawe ugomba kubyuka ngo avuge ko habayeho kwinjira bitemewe mu makuru arebana n'aya matora, kuko ibyavuye mu matora bizanwa mu ntoki. Turamenyesha kandi ko komisiyo idafite ubushobozi bwo kumenya igihe amajwi ya mbere yazagerera ku kigo kiyakusanya. Ndabamenyesha ko igihe cyose amajwi ya mbere azagerezwa ku kigo kiyakusanya tuzamenyesha abaturage. Igipolisi cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakoresheje ibyuka biryana mu maso n'amasasu mu gushwiragiza abantu bigaragambyaga mu murwa mukuru wa Kinshasa bavuga yuko bashyigikiye ishyaka ry'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi. Bavugaga yuko ngo amahinduka ashaka gukorwa mu bucamanza agamije gukingira abakorana n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila kugira ngo badakurikiranwa n'inkiko. Abasesenguzi bavuga yuko Bwana Kabila yagumanye ingufu mu butegetsi kuvaho yeguriye. Abo mu ihuriro ry'amashyaka ayoboye ngo biganje mu nteko nshingamateka no muri leta. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muranadukurikira kandi kuri Kisoro FM muri Uganda. Umukuru w'Uburusiya Vladimir Putin yashimiye uruhare igihugu cye cyagize mu gutsinda ubutegetsi bw'abanazi bwari mu Budage. Ibyo yabivuze mu muhango ngarukamwaka waranzwe na karasisi ka gisirikare, umuhango wari wateye amakenga kubera gutinya iyandura ry'indwara ya COVID-19. Perezida Putin yavuze ijambo rigaragaza urukundo afitiye igihugu cye imbere y'uko haba itora rya kamarampaka ryemeza amahinduka yatuma aguma ku butegetsi kugeza mu 2036. Abanyacyubahiro bari bitabiriye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 75 irangira ry'intambara ya kabiri y'isi, bari bambaye udupfukamunwa kandi bicaye bahanye intera. Mbere yo gusubiza ijambo Florentine Kwizera, reka mbanze nge muri Nigeria. Igipolisi cy'Ikano, aho ni mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria, cyataye muri yombi abayobozi 4 b'uruganda rukora umuceri kuko bafungiranye abakozi ku ngufu muri urwo ruganda igihe kigera ku mezi hafi 3. Amakuru aravuga yuko abo bakozi bafungiranywe ngo barenga 300, ngo abayobozi bagira ngo barinde ikwirakwira rya coronavirus maze bagumisha abo bakozi mu ruganda ngo bakomeze kuhakorera. Ni inkuru ya Chris Ewoko mugezwaho na Nadeje Sinarinzi. Ishirahamwe rijejwe kugwanira agatika kazina muntu Global Community for Human Rights Network niryo yitwaye imbere y'igipolisi cyo mu ntara ya Kano. Gemeza ko abo bakozi bugaraniwe mu ihinguriro kandi ko babayeho nabi gose kuva ubutegetsi bufashe ingingo zikomeye zijanye no kwirinda ingwara ya coronavirus haheze amezi 3. Iryo shirahamwe rivuga kandi ko abo bakozi batemerewe kuja hanze yaho bakorera ngo kubera ko ababakoresha batinya ko buhava baza bagwaye iyo ngwara. Abo bakozi ngo buba baratotejwe kandi ngo batewe ubwoba ko mu gihe barenze ayo mategeko bakaja kuraba imiryango yabo ngo bazoca babirukana mu kazi. Iryo shirahamwe rihingura umuceri risanzwe ritwagwa n'abantu bava mu gihugu c'Ubuhindi. Abajejwe umutekano niyo bagiye gusohora abo bakozi. Arakoze Nadeje Sinarinzi arangije amakuru y'uferanga kwa yadushikiriza avugwa hirya no hino ku isi. Mu makuru arambuye duhere ku nkuru y'ubutunzi. Ikigega mpuzamakungu FMI catangaje yuko cagabanije urugero gikeka ku bwiyongere, kivuga yuko cagabanije urugero rw'ubwiyongere bw'ubutunzi kw'isi gikeka muri uyu mwaka no mu wuza. FMI ikamenyesha yuko ubutunzi bw'isi buzogabanuka ku rugero rwa 5% uyu mwaka. Aha bakaba bamanuye iby'ijana 2 ku rugero bibaza yuko ubwo butunzi buzogera ko aho hari ejo bundi mu kwezi kwa 4. FMI yagabanije kandi
nigendereza ku rugero rw'ubwiyongere bw'ubutunzi ku isi mu mwaka uza. Inkuru ya Andrew Walker mwishikizwa na Yvette Kabatesi. Hashize ibyumweru 10 gusa ikigega mpuzamahanga cy'imari gisohoye imibare y'agateganyo, none ubu kiratangaza ko ikibazo cy'ubukungu cyagaragaye mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka cyakomeye kurusha uko byari byitezwe. Birashoboka rero ko cyatuma hazamuka icyo cyegeranyo cyita ibikomere by'ubukungu kubera ibigo bigenda bifunga abantu bagatakaza imirimo yabo. Ikigega mpuzamahanga cy'imari kandi giteganya ko ubushobozi bw'ibigo bizabasha kurokoka bushobora guhungabanywa n'ingamba bifata mu rwego rwo kongera uburyo bwo kwirinda n'isuku. Hari ingaruka zizaba mu 2020 mu bihugu byose iki cyegeranyo kigaragaza mu buryo burambuye. Impinduka zikomeye ziteganijwe mu Buhinde, aho ikigega cy'imari kiteze igabanuka ry'ubukungu rya 4.5%. Imibare iheruka yateganyaga ko izamuka ry'ubukungu rizakomeza ariko rikagenda gahoro mu Buhinde. Inkuru ya Andrew Walker. Tuje mu karere mu Burundi, aho uyu munsi ari icegera c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere, abategetsi babiri baraye bemejwe n'inama nshingamateka na nkenguza mateka inyuma yo kugenwa n'umukuru w'igihugu, barahiye mu mabanga yabo mashasha. Kuri abo bategetsi bagize umutwe w'urwego rwa leta bamaze kumenyekana, twashatse kwihweza uko bazwi n'ico bisigura ku kugenwa kwabo n'ingene bazokorana hagati yabo ndetse no gukorana n'amakungu, maze tubibaza Thierry Vicron wo mu kigo c'Ubufaransa kijejwe imigenderanire n'amakungu, abanza kumbwira uko we abona abo bategetsi. Les gens qui ont été nommés sont des abantu bamaze kugenwa ni abantu bakomeye cyane mu ishyaka rya CNDD-FDD. Bamaze imyaka myinshi bari mu bagize umutima w'iryo shyaka. Ibi rero bishatse kuvuga ko ibintu bigiye gukomeza uko byari bimeze mu rwego rwa politiki, cyane cyane mu birebana no kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Uriya umaze kugenwa ku mwanya wa minisitiri w'intebe yari mu bakomeye mu nzobere mu bijyanye n'umutekano ku butegetsi bwa Nkurunziza. Kuba umushikiranganje wa mbere yari yarafatiwe ibihano, hari ico bishobora kumubangamira ko kubijanye no kurangura amabanga yiwe, nko kuba hari ingendo adashobora gufata zo mu mahanga tuvuge. Ibyo bishatse kuvuga ko ibyari bisanzwe bihishe ubu noneho bigiye ahagaragara. Buri muntu azi ko Uburundi bwa CNDD-FDD buyobowe n'itsinda ry'abajenerali bake cyane, kandi ubutegetsi buri mu maboko y'abajenerali bamaze igihe kirekire bari mu buyobozi bwa CNDD-FDD. Kubona rero ubu ngubu bashyizwe mu myanya ikomeye y'ubuyobozi byemeje ku mugaragaro ububasha bukomeye bafite kuri icyo gihugu. Kuba umushikiranganje wa mbere yari yarafatiwe ibihano, hari ico bishobora kumubangamira ko kubijanye no kurangura amabanga yiwe, nko kuba hari ingendo adashobora gufata zo mu mahanga tuvuge. Non, puisqu'il est premier ministre, il n'est pas président. Oya, ni minisitiri w'intebe ntabwo ari perezida. Ibyo byo byose ubutegetsi bwari buhasanzwe bwari bwarishyize mu kato mu rwego rwa diplomasi. Kubona rero hagiyeho minisitiri w'intebe wafatiwe ibihano, birerekana ko hari ubushake bw'ubutegetsi bushya bwo kwifungirana ntibushake ko amarembo afungurwa. Naho kuba yaravuzwe mu bibazo bijanye no kubangamira uburenganzira bwa kiremwa muntu, hari ingaruka bishobora kugira mu bijanye no gukorana n'amakungu. Oui, enfin, tout le monde dans la communauté internationale. Buri wese, umuryango mpuzamahanga n'abandi bagiye kureba ukuntu leta nshya ishyirwaho. Yego nibyo kumugena kuriya mwanya no kugena abandi ntibyerekana gato ko hari ubushake bwo kugira ngo ibintu byongere kumera neza mu bijyanye n'umubano n'imiryango mpuzamahanga irimo na ONU. Kandi nk'uko nabivuze, irigenwa ry'abategetsi bashya rizemeza ubushake bw'ubutegetsi bwo kwishyira mu kato nk'uko byari bimeze mu myaka 5 ishize y'ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza. Bimaze gukorwa birerekana ko bigiye gukomeza gutyo. Ibwirizwa shingiro ryo muri 2018 riha inshingano nyinshi umushikiranganje wa mbere. Hari abibaza yuko umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni nubwo azoba afise izo nshingano kandi akaba atandukanye n'umukuru w'igihugu, bishoboka yuko ashobora kumuhindurira
kazoza kakaba gahishije byinshi bishobora gutangaza abantu ku bwanyu mubibona gute? Le président actuel vient lui-même perezida uriho ubu ngubu ava mu itsinda ry'abajenerali, minisitiri w'intebe nawe ava muri iryo tsinda. Ntekereza rero ko nta bitangaza byinshi bizabaho. Abajenerali bari ku butegetsi, ubu noneho barangaje imbere mu myanya ikomeye y'ubuyobozi. Nk'uko nabivuze rero, urebye bahavuye mu gukorera mu mwijima, none bagiye gukorera ahabona. Rero kuva mu mwijima ukajya ahabona bishatse kuvuga ko bafite gahunda yo gukomeza kuyobora Uburundi nk'uko bari basanzwe babikora. Thierry Verculon wo mu kigo cy'Ubufaransa kiraba ibijanye n'imigendanire n'amakungu. Dukomereze mu Rwanda aho Kiriziya yatangaje ingingo zitandukanye igiye kwisunga mu gukomeza kwirinda ikwirakwira rya coronavirus mu gihe imaze gukomoregwa gusomera imisa mu masengero. Bimwe mu byo bazokwitwararika harimo gukomeza kwambara agafukamunwa ku bagiye mu misa, kugabanya ibitigiri by'abahurira mu rusengero ariko bakagwiza inkuka z'imisa, kandi hagahura ababana canke abasanzwe babana hafi mu mihana. Abana nabo hakagenda abari hejuru y'imyaka 12 kandi bari kumwe n'abavyeyi babo. Ibindi bazokwitwararika harimo intera y'imetero abantu bazohana batonze ku murongo binjira canke basohoka, kandi bakarindira kugira ngo ntibahwanirane na metero zibiri rero bategerezwa gusiga mu kwicarana. Mu gusangira ntibazosubira gukoresha intoke. Reka Jean-Claude Mwambutsa abitubwire. Mu byemezo bikomeye bigaragazwa na Kiriziya ni nk'umuhango wo guhazwa, aho padiri azatanga Ukaristiya yifashishije akayiko aho kuyifatisha imitwe y'intoki ayihereza umukristo uhagaze imbere ye. Nta bisobanuro bitangwa muri iri tangazo ku kuba umukristo azaba yihariye ikiyiko cye cyangwa se niba hazaba kimwe padiri yifashisha kuri bose. Ingamba z'isuku nazo zimuzashyizwe imbere n'inama y'abepiskopi, aho isaba ko buri Kiriziya yagira uburyo bwo gusukura intoki cyangwa se ya miti yica mikorobe. Baravuga no kuguhana intera ya metero 2 hagati y'umukristo n'undi, mu gihe ubusanzwe abakristo babaga ari benshi ndetse hari n'abasenga bahagaze kubera kubura icyicaro. Kuri iyi ngingo ho ngo bizasaba ko hahinduka n'imiterere ndetse n'umubare wa misa zisomwa ku munsi. Musenyeri Filipo Rukamba, umukuru w'inama y'abepiskopi mu Rwanda, avuga kuri iki kibazo cya misa yavugiraga kuri televiziyo Pacis ya Kiriziya nyuma y'inama yahuje ababepiskopi. Misa ntizibe ku cyumweru gusa kugira ngo abantu bagire misa uko babyifuza. Tuzagerageza abashyingirwe kugira ngo ab'Imana yahamagaye tubaherekeze. Tugiye kureba uburyo tubinonosora. Muri iki cyumweru gitaha amadini yose azagomba kuba yashyikirije uburyo yumva azatuma ibyemezo bikurikizwa iwabo. Ikindi kidasanzwe nuko abakristo bose biyemeje kujya gusenga bagomba kubanza kwandikwa imyirondoro yabo ndetse na nimero za telefone zikaba zigaragara. Abana bari munsi y'imyaka 12 ntibazemererwa kujya mu misa, kandi n'ababyemerewe bayirengeje bagasabwa kujyana n'ababyeyi babo. Hazagabanywa umubare w'abagize amatsinda y'abaririmbyi cyangwa korali mu Kiriziya, kandi ntibagomba kuzajya bahererekanya ibikoresho nk'ibitabo by'indirimbo n'indangururamajwi. Kiriziya Gaturika ivuga ko ibyifuzo byayo atari ihame, ko bishobora kugira icyo bihindurwaho n'inzego z'ubuzima za leta. Leta y'u Rwanda yari iherutse gusaba abanyamadini kuyigaragariza uburyo babona habaho gusenga, ariko bubahiriza n'ingamba zo kwirinda. Hatagize igihinduka, Kiriziya, insengero ndetse n'imisigiti byakongera kwemererwa kwakira ababigana guhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa 7. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa idushikanye ku isaha imwe uri minota 10 hafi n'umwe mu Rwanda no mu Burundi. Imwumva ni BBC Gahuzamiryango, muratwumva muciye ku maradiyo yanyu ku rubuga rwacu rwa internet bbcgahuza.com canke ndetse kuri Facebook. Mukanya turaja muri Tanzania.
Muri Tanzania umugambwe Alliance for Change and Transparency utavuga rumwe na leta uvuga yuko umukuru wawo Zito Kabwe n'abandi bagenzi we indwi baregwa n'igipolisi kugira inama itemewe n'amategeko batawe muri yompi ibika bibaye mu gihe hari n'ikinyamakuru cigenga Tanzania Daima cahagaritswe catwe uruhusha rwo gukora na leta kubera ivyo yise amakosa yisubiriza yo kurenga amategeko n'akarangamutima kitangaza makuru. Mukanya navuganye n'umunyamakuru Imani Musigwa ntangura kumubaza uko ubwiwe yarasanzwe azi iki kinyamakuru. Tanzania Daima iki kinyamakuru ni kinyamakuru kinini yanga mu gihugu ca Tanzania. Ni kinyamakuru cyari kimaze igihe kirenga imyaka 15 gikorera mu gihugu cyose kandi rero cyari gifise abagiserukira mu gihugu cyose. Leta yavuze ko naho ico kinyamakuru cyari gifise ububasha buciye mu mategeko mugabo cyahora gisohora inkuru zidakurikije inyigishwa z'abanyamakuru. Biravugwa kandi yuko hariho abantu bo mu mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi umugambwe Alliance for Change and Transparency boba bahowe iki? Aba bantu bafashwe ejo ku mutaga bari mu nama bavugana n'abanyagihugu mugabo ibivugwa ko bariko barakira abanyagihugu bari bimutse baba mu bindi migambwe bimukira mu mugambwe ST Bazalendo rero ni umugambwe ufise nk'imyaka 5 kuva utanguye ukaba watanguwe n'umuntu yitwa Zito Kabwe aho yimukiye ava muri chama cha demokrasia na maendeleo. Nivyo mu mezane ari imbere muri Tanzania hitezwa amatora ubicuka ca politike ubona kimeze gute? Abanyamakuru bigihe giheze bigeze gufatwa hariho abandi bantu bakora mu yindi mishinga itari ya leta nabo bigeze gufatwa n'abanyapolitike bake barafatwa no munsi ejo bakarekugwa kubwico ni twabyitegereje kubera iki gihe ni gihe cy'amatora. Ibintu mengo biriko biratangura buri umugambwe uriko urahiga uwuzo userukira mu ayo matora azakoreka ngo 2005 kwezi kwa 10 wico nk'umugambwe chama cha mapinduzi CCM urimo urahiga uwuzo giserukira birashoboka akaba ari Dr. John Pombe Magufuli mugabo muri ACT Wazalendo nabo barimo barabikora gutyo NCCR Mageu nabo mugabo no muri umugambwe umukuru utavuga rumwe na leta Chadema nabo kandi bariko barahiga uzo kwinjira mu iryo higanwa rizotangura mu kwezi k'umunani. Amatwi adusumira kandi President Magufuli wavuze yuko ari washobora guserukira CCM umenga aramaze kuvyivugira yuko azosubira guhiganwa muri aya matora. Nko muri aba watubwiye abubona bashobora guhangana mu kuhiganirwa amajwi ni bande? Mu mugambwe mukuru utavuga rimwe na leta wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema urongoye uwo mugambwe bwana Freeman Mbowe yaramaze gushira ahabona ko azoja mu iryo higanwa mugabo n'icegera ciwe Antipasi Tundu Lissu wigeze kuba umushinga amateka mu gihugu cya Tanzania mu iki gihe mugabo akaba ari mu mavuriro iyo mu Bubiligi nawe yaramaze kuvuga ko azogerageza kuja mu iryo higanwa aciye mu mugambwe wiwe kubwico biravana iyo migambwe izotora nde uzoserukira umugambwe wabo rero uhure Dr. John Pombe Magufuli azobaserukira umugambwe uri ku butegetsi chama cha mapinduzi. Arakoze Imani Musigwa twanze tubahonje kuruna na gwejo imbere yo kubandanya. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye mbese ubu ari Nadine azi ko wamubeshye na Nyiramariza nawe nuko cyane mbivuga mwene ngira inshuti ngo nayanjye sinakubwiye ko akari kera bari abagore bazakuvumbukana wa mugabo we warabimbwiye ariko nyine nanjye nta kundi nari kubigenza wakinye n'urutambi rero none dore ruraturitse none burabigenza ute Stefa? Ni 12:45 kuri BBC.
nejo rero ntimuze mutangwe, reka ubu naho duha umwanya Yvette Kabatesi mu kiganiro c'abakenyezi. Mwiriweho neza. Natasha Baranyuzwe ni umukobwa wize ibijyanye n'imiti muri kaminuza, ashinga ikigo Baranyuzwe Cosmetics gikora amasabuni n'amavuta yo kwisiga. Natasha avuga ko ibyo bikora mu gihingwa gisanzwe kigaragara hano mu Rwanda ariko kitari gisanzwe kitabwaho. Cosmetic no kuvuga ngo ni product yose ushobora gusigwa ku ruhu nono igatuma apparence y'uruhu cyangwa uruhu rusa neza kurusha uko rwari rumeze, cyangwa ikagira ibyo isana ku ruhu. Aya mavuta twisiga n'ama cosmetic, ikintu cyose kijya ku ruhu kitagamije gukiza indwara runaka necessairement. Hanyuma bitandukaniye n'aya mavuta twisiga asanzwe. Nafata nk'urugero, hari amavuta ya vaseline umuntu arayisiga uruhu ntirwumagare nta kindi, ariko twebwe ibyo dukora hano muri Baranyuzwe ni ukuvuga ngo dufata ya mavuta asanzwe, amasabune asanzwe, tugashyiramo ibyo twita ibikomoka ku gihingwa cyitwa inyabarasanya. Inyabarasanya mu kilatini bayita Biden-spirosa. Biden-spirosa ni igihingwa cyangwa inyabarasanya yakoreshwaga n'abakurambere mu Rwanda kuva kera mu komora ibisebe. Hari n'abategarugori buriya bayikoresha mu muhango wo byandi bavuga gukuna. Iki kigo ngo gikora amavuta n'amasabuni atandukanye. Hari impamvu Natasha ngo yagiye ahitamwo buri kimwe muri byo. Nakoze hand sanitizer cyangwa umuti wo gukaraba urimo alcohol, ubushobozi bwo kwica udukoko bwa alcohol bukongerwa n'ubushobozi bw'inyabarasanya. Uretse hand sanitizer dukora hair shampoo, no kuvuga ngo ni isabune y'amazi ariko yagenewe gukarabwa mu mutwe, bashobora kuyameshesha mu mutwe umuntu agakira imvuvu, irimo ibyo bikomoka ku nyabarasanya kandi bikica microbe kandi ntagire icyo byangiza ku ruhu. Korana n'umuti bakoresha isuku muri za toilette, nkora labero ushobora gusiga ku munwa bikawurinda, hamwe n'amavuta asanzwe yo kwisiga ku ruhu n'andi mavuta ndetse yo kwisiga ahantu ku birenge ahantu abantu bafite imyate. Ni ukuvuga ngo ibi bintu mu by'ukuri ukora warabyigiye? Ibi bintu ukora narabyigiye, ndetse no mu bushakashatsi burangiza icyo cyiciro cya kabiri cya kaminuza nakoze ku gihingwa cyitwa inyabarasanya. Aba bahanga bagiye gukora ubushakashatsi bwimbitse, barabonye muri laboratoire ko ibigikomokaho birwanya za microbe zo ku ruhu inyuma cyangwa imbere, ariko nza gutungurwa nuko mu Rwanda usanga biri ku muhanda abantu babyita ibishokoro, nta muntu biha agaciro. Ndavuga ati iki gihingwa umuntu aramutse agihaye agaciro gishobora kugirira akamaro Abanyarwanda. Natasha kandi ngo kuri ubu afite n'umushinga ariho akorana n'abandi baganga. Turi gukora umushinga wo gukora isabune izaba irimo ikomoka ku nyabarasanya n'ibindi bikomoka ku kindi kinyabuzima cyitwa alge cyitwa spirulina, ku buryo abantu bo mu cyaro ariya cyane higanje indwara zikomoka ku mwanda. Turashaka kuzihashya mu Rwanda dukoresheje ibintu bya hano iwacu. Iyo sabune izaba iri natureli 100%. Ikintu cyaba cyarakugoye cyane muri uyu murimo w'ubufarumasiyen, uruhu bishyira mu bikorwa ibyo wigiye ni iki? Kugira ngo uzabone ideni muri banke babanza kugusaba ingwate, kandi akenshi niyo urangije kwiga muri kaminuza nta ngwate uba ufite. Ngewe nk'ubu bino nabitangiye nyine mu bushobozi bwanjye, nta ngwate nasabye, nta deni nasabye. Wari umukobwa wize ibijyanye n'imiti, wifitiye akazi kawe, urangije uratekereza uti reka njye gukora ubushakashatsi bwo gukora iyo miti yica udukoko n'ayo mavuta n'ayo masabune. Ibintu wenda navuga ko ari ibintu abakobwa benshi badakunze kwitaho. Wowe kugira ngo ugire icyo gitekerezo nagitinye kugishyire mu bikorwa, byaje gute? Namye ndi umuntu ukunda kugira ubwigenge buri ku bijyanye n'amafaranga. Ibyishimo by'umugore udafite ubwigenge, udashobora gushaka nk'ikintu kuba yakigurira ngo akigure, mba numva uwo mugore ntabwo aba yishimye. Wari waratekereje yuko ushobora kwiga farumasi cyangwa se ibijyanye n'imiti ku buryo ushobora no kubishyira mu bikorwa uyu munsi? Oya, ntabwo byeze biba inzozi kuko numva nshaka kuba umunyamakuru, uretse ko n'ubundi ntabiretse. Ubu mfite website, urubuga rwa internet, mfite objectif yo kuzanyishyiraho amakuru yose agendana n'ibimera mu Rwanda bikiza indwara. Ibi bicuruzwa bya Natasha bimaze igihe gito bigiye ku isoko, nubwo nta yarakuramwo, ariko ngo yizeye kunguka ndetse bikazagirira akamaro we n'abakozi be n'imiryango yabo. Ni hano rero dusoreje, muramukeho.
arakoze Kabatesi na uwo mupfasoni baganira abakunda inkino mu twihanganire akanya karaduheranye turabasize rero mwese abahisemo BBC gahuza miryango iki kiganiro cari gihagarikiwe na Mark niyo nkuru nayo je mumva na Florentine Kwizera